Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu karere, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose ubutegetsi butabugomba ko mumenya, turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza arabana n'umutekano, aho ubu tuvugana nta ndege iri ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Indege zose zari zihari zikaba zategetswe kujya muri Tanzania, izindi z'andi masosiyete akomeye nazo zikaba zagiye mu bihugu ziturukamo. Ibi byose bikaba byatewe n'umutekano muke wibonekeza mu karere, ndetse bikaba byatewe n'uko ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye cyamaze kwinjirirwa, aho amakuru adushikira yemeza ko kiriko kiragenzurwa 100% n'umurwi wa M23 umaze igihe urwana na leta ya Kinshasa, ariko ukagiriza leta y'u Burundi ko ifatanya na Kinshasa ndetse na FDLR mu gukora ihonyabwoko muri Kongo, aho abanyamurenge ndetse n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bariko barakorerwa iyica rubozo riteye ubwoba, byose bigakorwa na Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'ingabo za Kongo. Ibi byose bikaba byerekana ko M23 ariyo mpamvu yafashe umwanzuro ukakaye, umwanzuro wo guhagarika ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye, kubera ko ariho indege zaturukaga Kinshasa zaruhukiraga zizanye ibigwanisho bikomakomeye, ndetse akaba icyo kibuga cy'indege cyari kimaze iminsi gihagurukiraho drone zijya gutera mu birindiro M23 ndetse zikajya kwica n'abanyagihugu mu Minembwe. Ibi byose akaba ari byo byarakaje M23 igatuma ifunga ikibuga cy'indege. Tubivuga ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birabera ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye, byerekana ko igihugu cy'u Burundi umutekano wamaze guhungabana, ndetse bikaba byerekana ko M23 imaze gukontorora akarere kugeza aho isigaye ihagarika ikibuga cy'indege cy'ikindi gihugu. Turaza no kugaruka ku rugendo rukomeye cyane umukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagiriye Goma, aho yagiye kubonana na magenzi we General Sultan Makenga, aho yagiye kumusaba ikigongwe kugira ngo M23 nishike ku butaka bw'u Burundi. Akaba yazindutse azinduwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Ndayishimiye yamutumye gutakamba akabwira M23 ikareka kurenga imbibi za Kongo ngo yerekeze mu Burundi, aho icyajyanye Prime Niyongabo muri Kongo mu gisagara ca Goma ari kugira ngo abonane na General Makenga amwemerere ko agiye kumureka agafata Uvira mu buryo bworoshe, ariko akamusaba ko yoreka gushigikira Red Tabara, dore ko mu barwanyi ba M23 bamaze iminsi bafatirwa ku rugamba. Byabonetse ko harimo n'abarundi benshi bakomoka mu muhari Red Tabara. Ibi bikaba byarateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, akabona neza ko amazi atakiri yayandi, kandi akaba yaramaze kubona neza ko ibintu bikomeye cyane natagira ico akora ibintu bizamubana bibi cyane. Ikindi giteye ubwoba Ndayishimiye n'ukuntu mu basoda b'u Burundi boherejwe kurwana muri Kongo, 1/2 amaze kumenya amakuru ko cyamaze kwifatanya na Red Tabara. Ibi byose akabona ko bishobora guhindura ibintu mu gihugu, ndetse akabona ko ari nabo bari gutanga amakuru kugeza naho M23 ibasha gukontorora ikibuga cy'indege, mu gihe bizwi neza ko ufite uburenganzira bwo gufata ikibuga cy'indege burya n'igihugu aba yagifata ku buryo bumworoheye cyane.
nabyo murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ikibi kibishe kiriko kirakorwa n'iperereza ry'u Burundi, aho abarundi bari mu bwoba bukomeye cyane kubera agatotezo ndetse n'amabi atagira izina ariko arakorerwa abanyagihugu mu ntumbero yo kubaka ibyabo kugeza naho bamwe batanguye kubura ubuzima. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko birabera ku kibuga c'indege Merico Ndadaye, ndetse tukaza no kugaruka ku ruzinduko Prime Niyongabo yakoreye igoma kubonana na mugenzi we General Sultan Makenga, reka tubanze tubabwire urupfu rubabaje aho intwaro ya CNDD-FDD irembeje abarundi. Urupfu rubabaje, intwaro inyaga abanyagihugu bikabaviramwo urupfu. Yitabye Imana inyuma yo kunyagwa amafaranga menshi n'abakozi b'iperereza. Uwo munyagihugu yitabye Imana yitwa Kayinirwa avuka mu Buyenzi kwibarabara rya 21 inomero 30, ariko ubu yaba mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Mu kazi ka misi yose umuhisi yadandaza ibikoresho by'imodoka, cyane cyane amavuta y'imodoka. Yari afise ikibanza yadandarizamwo aho nyine mu Buyenzi kwibarabara rya 22 nomero ya mbere. None byagenze gute kugira ngo yishwe? Intandaro y'urwo rupfu kwa Kayinirwa ni amafaranga yiwe yanyazwe n'abakozi b'iperereza imbere y'uko banamupfunga. Mu kwezi kwa Mukakaro 2025 uwo munyagihugu yaragiye muri banki aho yarafise konte yiwe gutora amafaranga kubikuza. Amafaranga yangana n'amarundi imiliyoni 400 be n'ibihumbi 30 by'amadolari, amafaranga y'amanyamerika. Avuye muri banki yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baca bamwaka aya mafaranga yose. Bamwagiriza ko aya mafaranga yakoresha mu kuvunjira abantu mu kinywabi, ibyo benshi bitwa marché noir. Aha nta uzi uwo yaramutanze kuri abo bakozi b'iperereza kuko ntibari kwibwira ko ahejeje kubikuza ayo mafaranga, ariko ico bikoze bace bamutwara ku cicaro gikuru c'iperereza. Mu nyuma acaja gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho yapfungiwe amezi 2. Mu ntango za kuno kwezi kwa 9 2025 uwo munyagihugu yaragiriwe akaba ibakwe arasohorwa iryo bohero rya Mpimba. Amaze gushika mu muryango muhira niho yibwira ko ashobora gukwitura ubutungane kugira asabe gusubizwa ya mafaranga yiwe yari yarafatanywe umunsi yava muri banki. Yaragerageje guca ku ntambwe zose zari zikenewe gushika mu kumushishizamanza kizigenza Republika Procureur General de Republique, ariko ntiyigeze yoroherwa, ahubwo byarangiye bamuteye ubwoba. Ubutungane canke leta inyaga abanyagihugu. Procureur General yifatanya n'abakozi b'iperereza mu kunyaga abanyagihugu. Inyuma y'intambwe zose yari yaciye ko mu ndwi iheze umunyagihugu Kayinirwa niho yatumwa ko n'umushikirizamanza kizigenza Republika Leonard Manirakiza kugira amusange umubiri iwe. Aho wa munyagihugu yagiye aryohewe cyane akamwemwe, ariko se yizeye ko agira aca asubizwa ya mafaranga yiwe. Ariko umunezero wamaze akanya gato kuko ashitse imbere yiwe yasanze hateguwe urupapuro rwanditse ko ataco yishuza. Leonard Manirakiza aca ategeka Kayinirwa gusinya gutera umukono kuri urwo rupapuro kugira yemeze ko atana 10 yishuza. Nta yandi mahitamwo uwo munyagihugu yari afise, byabaye ngombwa ko abitera ko umukono. Ibyace binamuviramwo urupfu. Urupfu rwa Kayinirwa rurababaje cyane. Uwo munsi ava mu biro bya Leonard Manirakiza, uwo munyagihugu yatashe hahamutse asa n'udakwije mu mutwe. Yaratashe gushika aho yakorera, arayagira abagenzi bihejeje kumushikira. Ageza kubivuga babonye agwa hasi, barabye mu mutwe babona imitsi yabyimbye yaranze cyane. Baramunyarukanye kwa muganga muri Tanganyika Care Hospital.
ariko nta mahirwe yashoboye kuronka yo kubandanya ari muzima kuko yaciye yitaba Imana ku munsi wa gatandatu ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icyenda 2025. Amasoko yacu kuri urwo rupfu rubabaje agira ati urupfu rwa Kayinirwa rurababaje cyane. Umunsi ava kwa Procureur General Yasa n'uwatakaje ubwenge twabonye arwa hasi, tumushikanye kwa muganga batubwiye ko yafashwe na AVC aca agirwa ko acikana. Yarahahabutse cyane kuko amafaranga bamunyaze niyo yakoresha mu bidandazwa byiwe bya misi yose. Gushika ubu ni umubabaro udasanzwe mu muryango wiwe no mu bagenzi bari basanzwe bakorana aho mu Buyenzi. Bata ishavu ku mushirizamanza Kizigenza Repubulika kuko ariwe yari gufasha uwo munyagihugu kugira asubizwe utwiwe atarinze gufatwa n'iryo hahamuka ngo ace acikana. Twibutse ko abakozi b'iperereza barangwa n'ubwo bube gito bwo kunyaga amafaranga abanyagihugu, aho hari n'abagandagurwa kugira bikunde banyagwe. Akotanga akarero ka vuba ku munyagihugu yitwa Haji Hakizimana aheruka kugwa mu mutego w'umukozi w'iperereza Colonel Paul Nduwayo. Jean Caravere ari kumwe n'abagenzi we bari bateguye kumunyaga imodoka yiwe n'amafaranga no kumwambura ubuzima, ariko Imana igakinga nk'uko duheruka kubibashikiriza. Ibi bintu birababaje kandi birateye isoni. Leta y'u Burundi irakwiye kwihana kuri aya makosa iriko irakorera abarundi, kurenganya umunyagihugu kutwo yirondereye kugeza aho ahasiga ubuzima. Tukomeze ku makuru arabana n'umutekano. Abari ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye cyangwa se abasanzwe bahakorera mwatubwira cyangwa se mwaduhinyuza nibyo turiko turavuga atari ukuri. Ikibuga c'indege Melchior Ndadaye nta ndege n'imwe yemerewe kuhagwa, nta niyemerewe kuhahagaruka. Amakuru dufise nuko abakozi b'iperereza bategetse indege zose kuvanwa aho ku kibuga c'indege, yaba ari indege z'u Burundi ni ukuvuga indege z'intambara, zikaba zajyanywe muri Tanzania, mu gihe izindi ndege zo mu bindi bihugu nazo zategetswe kujya mu bihugu byazo. Intandaro y'ibyo nta yindi nuko umutekano utifashe neza ku kibuga c'indege. Ubu leta y'u Burundi siyo igenzura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye, ikibuga c'indege kigenzurwa na M23. Amakuru dufise kandi yizewe nuko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu mwanya muto cyane. Ndayishimiye ariko arajugumira, aribaza icyatumye yishora mu ntambara adashobora gutsinda kandi adateze no gutsinda. Arabona neza ko isaha n'isaha ibara rishobora kugwa, ndetse arabona neza ko umwanya n'umwanya igihugu bashobora kukimufatana. Akimara kubona bigenze gutyo, ikintu yakoze nta kindi, yahise yohereza umugaba w'ingaba Generali Prime Niyongabo amutuma Igoma kubonana na Generali Makenga, aho bariko baragirana ibiganiro. Ndayishimiye arazi neza ko M23 ifise abasore batari bake bari zitabara, ndetse ikaba ifite n'ingabo z'u Burundi zayiyunze ko zanga kwishwa. Ibi byose bikaba bituma Ndayishimiye agira ubwoba, abona neza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kumushikira, ndetse akabona neza ko ibara rishobora kugwa igihe atakora ibishoboka byose ngo arebe uburyo ki yagirana umwumvikano na M23. Ubu tuvugana Generali Prime Niyongabo ubu ariko arabarizwa ku butaka bwa Kongo mu gisagara cya Goma, kimaze igihe kinini kigenzurwa na M23 kuva yacyambura ingabo za leta. Ibi byose bikerekana ko Ndayishimiye yataye igihugu mu manga kandi ko yakoze amakosa adashobora kubabarirwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira.